kubera ko umupfakazi bagomye bayikunda turashobora kuzobibana tukagana saison 4 uraza ko ari kubera iki abantu abafana canke abakunzi ba filme ndundi bakunda filme za UEFA nziza iyi nyama iri muri salo lakini sa ya umwaka nilitafuta hapa nikosa ndabona certificate ntizoronka zo cyane zikwira so ma certificate gera ku 10 na sirongo ndazishira yes tuvuye kuri Vesticab nitiri hapo ni mawazi tunaenda kuingine sasa iyapa sasa nilikuwa Mbappe we byagenze neza ariko muri Bollywood byagenze neza ni kwa kundi nyine abafana nibo bashoboye kuma kino cya Mbappe ni abafana riri ari amatwi ansumira Fanny ko ari mu rugamba n'abagenzi be b'amakinyo w'amareresi mbega wibaza ko biva kuri zino award cyangwa biva mu yandi majambo tutazasha inbox Fanny jewe nta rugamba dimwe n'abandi bakinyo w'amareresi ahubwo ndi ku rugamba rwa shitani Fanny mama lao hari ijambo byanditswe nga Bonjour mesdames et messieurs, les fans de Abuja Flavor. This is Step Media, channel progress for this industry Abuja Flavor. Check nyamukuru cyama kibazanira shamvuga muri industry Abuja Flavor ngo tumo tubikora. Reka tuze dukengurukira Imana, hama dusura dukengurukira nabwo abakunzi ba Step Media 257 wherever you are. Ndabakunda cyane kandi big up sana vraiment ku bantu mwese mwama mugira commentaire ku bantu bose mwama winyifuza yuko uba uhambere mu kugira commentaire vraiment biranshimisha cyane. Gusa cyo nomenya cyo babwira cyoco utanguye commentaire ukaba no wundi ahereza akaba nuzohe azugi commentaire izameza bicanga imyaka 2 mwese murabambere kandi vraiment muradushigikira kandi bishika ku mutima kuko atamwebwe naho dukoshika murabizi hama ndakubwira yuko ivyo mwamutwifuriza ne byinshi cyane natwe twama tubifuriza ko mukoma mugimuroranirwa mumererwa neza mu bintu byose muba muri mwe na cyane imihezagira kuko atamwebwe naho twoshika kunda kwibutse ko kuri mikoro y'Ibeni behind the camera CK professional ariko bikora neza cyane hama umutumire wanje waza ko ari inde mererwa ko rigano nga muri nonzu ya 3fa kera vraiment nuki muri bujahi no cyagera cya Beta Step Media cya Fanny twakore gagende ariko urabona ubonye ni cya vraiment kuri salon ministre vraiment naho twabaye bagatatu muri Vesticab urumva vraiment il y a un changement urabona CK vraiment aramba ba Jeffrey CK ndayicaye yazumva ko zijyoje zinebe n'icuri cyane kibi vraiment c'est bien CK naho nabaye bagatatu vraiment ni white kandi rero urizubona intebe zo muri salon zeira sha nziba zicara ko umuntu wari we wese kubera izindi zose ko usanga ari chocolate sivyo sike ari noir white kama kawa fresh we berishu abakundi ba Step Media yambu nenda bakumbuye cyane n'abakundi ba Fanny Lavine nenda bakumbuye cyane gose hama bumuze nkaba nakiriye nyine wa musazi wanyu Benishu kandi agiye gukuntu muri ko muramuteza imbere mugira partage ibiganiro byiwe tubandanye twikondanira sha kabisa tubandanye twikondanira kandi muri kandi tubandanye twikundanira kandi tubandanye tugira amagara meza tubifashijwemo na kandi yes narifuje kumenya mbega kubera kifano no musi yifuje kwicara afise amazi kandi ko tumenyere kenshi yo Fanny tugira tukora kiganiro naho bari kidaje pembeni yiwe ntavuze izina acha ati beni kuraho vraiment abantu ntace badutereye muri muri umupfakazi ariko muri kandi we yemeye kwirira urabona ko yemeye no ko yaranywa hari iki mbega wibaza ko vyagenze gute kandi ubwa mbere ni kinyobwa ukimenye no kudashobora gushira kure yawe kubera ko ni kinyobwa kiryoshye cyane n'amazi asukuye yaryoshye cyane azimbutse ubwa mbere urazi ko ntakunda n'amazi ariko ubu kumusinwa nk'ibi kandi bitatu ku munsi mapenda mai sana icyo gituma nyine yarumva no gusa neza turiko dusa neza akanovera kare muri ayo mazi nakanye harimo akanovera gakomeye cyane ntanga nguvu ragira inguvu munezero araryosha pre harimo ka energy ka bien karasumbye na yandi tavuze amazina kandi uzo no yandi atari kandi nazo mbaze kinogi kandi kiri nacho ndakwibutsa yuko ni kandi nyene namazi novuga akozwe neza mu buhinga bumeze neza cyane kandi arimo umuti umeze neza cyane akoranywe isuku ridasanzwe cyo tumubona natwebwe n'ama white tutakiyatinya kuko turi mu bintu by'isuku gusa white sina blanca se ni white n'amatara tuko turakoresha ni white kini turafa vraiment muhagaze neza Fanny dusubiye inyuma
Imana ishimwe ngari ki televiziyo cy'ikigo cy'akagongo cyagarukira ngaho imbere ubu ni grand plan ageze Imana kubabarira basha hamana uko abantu bako baradukurikirana ntibaza barumviriza ibintu twivugana na Benishaci bibaza ngo nubwibona urazi gituma Fanny azi gituma nkunze kubibwira n'abantu like Fanny nkunze kubivuga cyane kuko Fanny natangwe kumubona vraiment atanywa kandi natangwe kumubona atazi sinzi atazi n'uburyohe bw'amazi navuga ayo mu mabido agikorera kuri gardino hajyanye kwibaraba ndamuheraniye divira akamamagara nk'inshuro zine ku munsi ariko right now Fanny barateye imbere vraiment c'est bien ya Imana ishimwe n'ubuntu bw'Imana kandi ni n'urukundo kw'abafana urukundo abafana bawe cyane umuntu anteranye n'abafana shanda mwereka Imana gusa abafana banje ndabakunda abafana banje ndabakunda mu byumve nabo tutandikiranira nabo ntishura ama message aho rwose kabuze ko umufana wanje ndagukunda mwa aravuze ikintu ari umuntu yanimwe ngo gore kifana tishura ama message benshi ni menshi wowe nakwereka telefone uraburi uhera ko ni urumva beri ntishura ama message bro kacusanga yine cyane biragoye ariko aho bari bose hose bamenye ko ndabakunda kandi ndabubaha cyane yes urazi ko nagiye ubwa mbere ntaratanga kuja muri bino bintu ntaratanga kumenyekana n'abantu 2 3 bane narigeze kwandikira kera umuririmbyi araho ariko sinomvuga izina aranga kunyishira ubonye ajyare nagiye kuri Facebook ndasanga yaranyandikiye message ansaba ikiganiro oyaye wow nako shaka ko musiraje sindamwishura ariko naramwandikiye kuri WhatsApp turakora ikiganiro mbwa kuri Facebook naraze kumwishura ni sawa ntacu ba nyene ntamara hari gihe nyene batari kugara cyangwa batari ikiniki ugasanga no kuba okipe nyene ko nanje ndibuka kera naramugeze kumwandikira nk'inshuro nk'ijana Asia mu Rwanda aranga kunyishuraho yawe ndamwandikira na message ndabutuka Asia nyene aranga ko ntiyanyishura nyene hama mu nyuma Imana yabikora turahura ndagenda nashikiwe genjayo turamarana iminsi nyine aransigura ibintu byinshi nuko ndavuga ati nuko nigera musabye ikongwe ndabusabye mbabarire kuba nagushapfuriye ngo niwanyishuye kuba nagushapfuriye ngo niwanyitavye mbabarire ariko ndabibona impamvu utanyishuye ico gihe urumva yanabimbwira je sinebwe atanguye kubona cyane nivyo bwakare cyane mugabo nyine nkabibona hamaho nuko narahatswe kurira mu kibanza cyo ati nukuri mbabarira rero nibagiye ngo nukubagara ko cyangwa iki nukuri kumanda bakunda guys urumva yuko Fanny abakunda cyane kandi novuga umufana umuntu arinze avuga ati umufana haje umufana n'ikintu kirefu cyane Fanny umuntu ashobora kukwitangira abafana rero abafana b'Imana None umufana w'Imana wewe. None w'Imana wowe yitangira Benishu. Je Imana no yitangira avuga ati je Mungu nofa kubw'Imana. Benishu. Imana igushoboze. Gusa abafana ni kibenge muranda nk'abafana nk'iyo hariho nk'abantu bari ko baranyataka bavuga nabi kiyo kazuna nk'umufana ikaramvugira. Ugasanga nyene akamvugira nk'umuntu anzi neza ugasanga nyene yavuze mu kibanza cyane cyaho nana niwe kuvuga aho yavuze. Cyabafana n'ukuri yo I love you. Kabisa. Penzi ya dati. Vega Fanny bibaza ko ari kuvugana nabo ryari bya bintu twaba tumenyere kuri live novuga mu live agira kuri Instagram cyangwa kuri Facebook. Live narayikoze mu Lendi ariko neko zakanya gatoya wunguyi iki umvise ko abafana bagukeneye kwiki gafana. Abafana gaje abafana ico dupfa tureka guhuza iyo nteko ndaye kuri umupfakazi. Ibyo riko birasohoka nangora ariko bobi ikirasohoka ya ubuguza ico bariko baranyuza babwo bambwa ati estimate ntakwica Muhumure turindire dusimaza. Guys amatwa subira nuko tugira mu bosozo novuga bw'umupfakazi saison 3 mbega bimeze gute Fanny abyitegure gute mbega tuzoronka indi film imeze nk'umupfakazi mu bukurikira. Kubera ko umupfakazi bagomye bayikunda turashobora kuzobibana tukagana saison 4. Abafana bacu nibo ababosi bacu. Andika okay muri commentaire nimba yuko wifuza ko umupfakazi ugera kuri saison 10. Ego. Ya 10 ya 20 byose turabishobora ko nibo ababosi bacu nibo dukorera red mu gihe tumenye ko ivyo turiko turabaha babikunze ni ngombwa tugume tubanezeza nta mpamvu yo kubahindurira kabisa. Ariko je kurundi ruhande fise nk'ivyumviro like nk'umuntu akunda kurikirana ibikorwa vya Fanny like nka media ikunze kuvuga kurikirana ibikorwa cyane by'abakinyi b'amareresi ndakunze kuvuga ati mbega Fanny kubera iki utogira brand novuga cyane utogira staff nini cyane ku buryo uzocreate basi indi saison cyangwa indi film itandukanye n'umufakazi zizogume zijya ko kuri YouTube yawe zitandukanye.
ego ndiko ndabigerageza mugabo kugira abantu benshi batandukanye bagufasha benisho uburyo muragoye kugira abantu banga benshi cyane uri kuritaho menya ati bafungura gute baza gutaha gute urumva ni ibintu bigoye bose kubakurikirana ariko turiko turagerageza Misiri imbere ngira Imana inzo bidushoboza kabisa Fana shira Imana imbere mbega Fana baraja gusenga nitwa Uwimana we mtoto wa Mungu mtoto wa pasteur yo nyene yo Imana mbega pasteur nta kantu yeretse kukubwira kwaturira akantu ka bien imigisha kandi igize kubwira ati muraba abagenzi bawe abava mu Korana ya siko yigeze kubwira gafari yaro dore gukora bwa ati nguraba abantu mukorana like abantu muri kumwe cyagihe siya gukebura yaguye krende mu nyuma satwumva ngo Fani ngo yashwanye nabo barabagenzi biye oya benisho hajyanye twari gitega twari mu gikora ni gitega ntihari ni Bujumbura ariko muri ntahirize kugira akantu rero tuhapegenda Guys, akoze stepende kabiri gatanu indwi ndakubwira yuko ni Beni kuri mikobya na kamera CK professional no musi najenga ku bwa Fanny Lavine araza kutubwira ibyikorwa byiwe n'ivyo akora dutegurira na cyane ko turabona ko umwaka kurahera mbego baza yuko umufakazi tuzoyizana n'umwaka canke tuzotangurana n'indi saison nshasha aratubwira yuko umufakazi tuzoyibandanya na saison 4 kuko gukunda yo abafana biwe no gukubona ko abafana mukikunda cyane umufakazi mugikeneye kumenya no vuga suite z'umufakazi ariko je cyo nari nasavye yuko ho bindi film kuvuga itandukanye n'umufakazi ariko Fanny yabinyemera kubwira ati n'uburyo bwose buracabura mbego bibaza ko Fanny biracabura cyane mu by'uburyo cyane ko nacenye ko amatwa dusumira benshi asigaye bavuga ko Fanny yateye imbere uburyo bivana n'uburyo ukeneye uko bungana jaba abafana banje sishaka kubasondeka ngo ndabahe ibintu nyine de n'importe quoi ngo nuko nkene hasohoka ibintu byinshi ega nandi ndiko sora byinshi nuko nunguka cyane ngazi shobora kubaha ibintu bidateguye neza ikintu nico cyambere ngo nikubera ikini uburyo bwo gukora ibintu uko biri kose no bikora mugabo uburyo bwo gukora bya bindi byiza bishimira nabo haro umuntu akurungikira ikintu benisho mubaka kurungikira nka link y'umupfakazi avuga ati nukwenda gusabye yiraba ati yo mana ndagusabye yiraba kubera ko nawe nyene arabona ukuntu ari nziza arayishimiye nuko rero dukeneye uburyo bwo gukora ibintu byiza hama tubibahereze bibaza ko ari kubera iki abantu abafana canke abakunzi ba filme ndundi bakunda filme za Fana ni nziza kubera ni nziza filme zacu antuka turazitondera turazandika twitonze tukanazikina neza ya kandi turashima Imana n'amaimagine meza twararose amatara abantu bose bahora niza amatara Imana bahezagire amisi ihuriro Imana kwezagire abo muri no repentance Imana bahezagire nabo baraniza amatara ubu tusigaye dusayo wacu musigaye musayo wacu ariko muri festival tukapata place ya 3 lakini tulipata nini sasa ulipata karatasi umbiriza benisho sawa na kuchana ulipata karatasi sikiliza nane pase tulipata hii hapa hii ndio tulipata nane pase hii lakini hivi ulipata certificate kama ulikitia wapi akiko hata msalo benisho oya jewe uko bikose ndabishima kuko ariko urabona ko ijya papuro nawe warushimye nuri nga muri salon uretse benshi ikintu cyari kumbabaza iyo nari kubura kuri meilleure actrice nari kurira agenda kubabara cyane aho kubona n'ubu nyine natanye ikibanza cya meilleure actrice nuko ndabishima kuba filme yabaye ya gatatu naho nyene ndabishima kabisa kandi filme yaje ntiyatwaye agashimwe kamwe yarose ijya troisième place iraronkana meilleure image nziza yes ariko urumva yuko nkatwe gwafana twari dukeneye ikindi gishimbo nk'iki nyene Fanny abafana bacu tureke kwikunda tujipende sinona yiko musalo nukuri ko abakunzi ba step media kabiri gatanu indwi kandi nk'abafana ba Fanny Lavine ndabwira yuko inyama iri muri salo lakini sa ya umwaka nilitafuta hapa nikosa ndabona certificate ntizoronka zo cyane zikwira sama certificate gera ku 10 na sinongo ndazishira yes tuvuye kuri festival nitiri hapo ni mawazi tunaenda kwingine sasa hapa sasa nilikuwa Mbappe Bargo Kylian Mbappe
n'abaye Mbappe sha ini ya Bollywood ubawe ya byagenze neza ariko muri Bollywood ya byagenze neza ni kwa kundi nyine abafana nibo bashoboye kuma kino kintu cya Mbappe ni abafana riri ni abafana kubera ko abafana nibo badutora kiriya gihe nibo badutora cyane hama rero njya kuri place ya mbere sawa acabu wa mbere mbega uwa mbere yari yemerewe iki Fanny Lavine ni batari yemerewe kino gikombe hamwe na envelope byagenze uko nyene eko yes kandi nzere ko namwe mwari mwageze muri Bollywood mwaravyishimiye ko vyagenze kose ego twarabyishimiye kandi murifuza yuko n'uno mwaka bizogenda neza oya ko turindiriye ibikorwa bemeye yuko bagiye gukora muri industry ya cinema hano mu Burundi babishikako okay bazo ari ibintu byari bitandukanye n'izi award ego yari nka ouverture kabisa urukurumva yuko two turakunda ama film ndacabandanya n'ama award zose nabwiye ko sinaza kuzerekana inayo niyo bamuhaye muri Trafa umuryango wiwe Des Telecom niyo yamaye yaraguhaye Des Telecom niyo yamaye irumva yahaye Trafa tunaendelea sasa Birakuga byose ndabisambagura bakuzo step menja kamwe gatanu indwi turanana ingire award hapo iyi ni certificate yarani iyi ni certificate ya ndaha baduhaye Emilio icogi uruntuze urusheke rungana ntumbwire ruri ari ndani warushize hejuru y'igitanda batwasumira bati we necuri kitura turaenda ingine bakuze step menza kabiri gatanu indwi hari izindi nasivye hari marizo muri primaire ari indi nabonye niyo muri yes turandana hii sasa ili ya wapi ini ya Bollywood yayikurikiranye n'iyi kabisa sasa zote utazieneza hari izindi ntariko ndabo yapa kozi wa step media kabiri gatanu ababwiye byose turaza kubishira ku mugaragaro izote ni award zako iyi ni ya hidden talent moya 2 3 4 5 6 7 izi nindwi tubona ngaha hari izindi atashimye kugira azana nazo mu cumba hari yazidashika hari zo baduha certificate ariko nanyine urumva ko aragashimwe babaguhaye nk'umukinyi je neza nyankohajima kandi nziza cyane yes ariko Fanny urabona yuko hose huzuye imeza misi huzuye siko wibaza ko ari kubera ikivyuzuye ngaha n'ubuntu bw'Imana Imana icisha muri bande n'ubuntu bw'Imana Imana icisha mu bafana hama abo bafana bagatuma n'abajejwe ibikorwa byacu bamenya gatuma aba boss bama company nka kandi bamenya maze bakampa ibyaka bikagenda neza cyane yes muri make Fanny ari proud nizi award aronka zose ko urabona ko presque zose ni nko kwera ku mwaka uheze umwaka umwe gusa ari nyako umwaka umwe n'igice oya zisi nizo kuva mu mwaka uheze umwaka uheze kuva mu kwindwi kwa gatanu unapata ibirote tu hari n'izindi zitaje ngaha kubwo ibikorwa bya Fanny ni banga ijya ukoresha kugira ngo ugume uronka ama award ko ni benshi cyane bakora ariko bakatahira ama certificate ariko urabona yuko kwe harimo uruvange rw'ingumi n'imigere n'amakofi byose birimo umva byose birimo amabombe byose ibanga amabombe atomike amasinzi byose biri mu rocket byose birimo ngaha byose umuceri n'ibiharage n'inyama jare lagu byose birimo ngaha n'ubwoko bwose bw'ibintu ariko urabona byose ko bifise ibanga ijya ukoresha Fanny ibanga ntarindi uretse kudacika intege benisho kuko ibiduca intege ntibibura uretse kandi kutavuga ati kudashima ivyo uri kurakora uwo mwanya kutabyishimira kutaba proud n'ivyo uri kurakora ubu kavuga ati ejo nkeneye gukora ibindi bisumba ivyo nakoze uyu munsi kandi hirya ejo sinze nkore nk'ivyo nakoze ejo kandi ariko muri vyose ukabiragiza Imana yes Fanny ushira Imana yawe imbere kandi akubwira ati umuntu ari kumwe n'Imana aratsinda siko ni kibazo nifuza kubaza ko ari amatwi ansumira Fanny ko ari mu rugamba n'abagenzi be bamakinyo amareresi mbega wibaza ko biva kuri zino award cyangwa biva mu yandi majambo tutaza shine box Fanny jewe nta rugamba ndimwe n'abandi bakinyo amareresi ahubwo ndi ku rugamba rwa shetani ndurapambana naye ntamuweza kweli Yesu wangataboyeza kabisa ya je nta muntu dufitaniye ikibazo nta numwe vrema ndabizi benisho ana n'umuntu
yoba avuga ngo ariko aramvuga nabi kiniki ndazi ko mu mutima wa nkunda ari proud nawe yego rero urumva nta kibazo cyo bitaniye nabo kazi ndakifitaniye na shetani kaye shetani nishobora kukunezererwa Imana ikira kukirira neza shetani kubera ko shetani afite ahantu yatuboheye abashaka ko tuguma rero mu gihe babonye uko Imana irahagukura Imana ikira gukoresha ibindi bintu nyine bikomeye ntashobora kuguma hamwe ategereza gutera igere rya nyuma against Jerry ngiranche yoroshirere mu bafana ba Step Media 2 n'abafana ba Fanny Lavine abafana ba True afana abafana ba filme nduni muri rusangi ko turavye presque bose nta muntu umwe bakurikira filme z'abarundi atazi Fanny Lavine aha baramucoreye aha baramuhaye aha baramuha mbega wibaza ko Fanny ibi byose yaronse ngaha yarafashe umwanya arasangira n'abafana biwe jewe narasangiye akubenisho sifite tavuga ibintu watanze oya reka naco mvuge ivyo umukongomani basima sabiri basi reka naco mvuge ibyagiye ahabona narasangiye n'abafakazi kuri birthday yanje je batamara kuri YouTube yanje hariho n'abandi bantu nyene twasangiye twabonye video kuri YouTube yawe usangira n'abandi bagenzi yawe yego rero n'abandi bantu nyene atari mukomwa uko icyo kuboko kw'ibyo gutangiza isingo nko bavuga kimenya yego ariko icyo ndico nuko hari ico nakoze kabisa kandi kindi naco twarashoboye kwiyekipa mu bikoresho bimwe byo muri twafa yego kabisa bakunzi ba Step Media 2 n'ubwo nabwiye ko nza kugira desordre muri Inzu ya Fanny Lavine hariyo n'indi award ngaye bayimuhaye basha turi ku mana yanje nakamara mazi Wenda kwirukana mu nzi wanje ntuzi Fanny mama lao hari jambo byanditswe nga achavuga cyatweka ko kuvuze mama lao cyatwe nga Fanny ni sinavye mama lao sawa mama Africa hari jambo byanditswe ngajya mama Africa like nifuza kumenya ati mbega rizokurikizwa bimeze gute Fanny bimeze gute ariko aragiruka ku inyuma kugira ngo arabikora ishikira iryo zina rya mama Africa ndiko ndagiruka ko cyane niyo mpamvu ubona umupfakazi tuko turayigira doublage ikaja muri migwi gifaransa kugira ngo ikirundi cyacu kijabuke mu makungu abakongomani abatusikiye kabisa abajuwe nako biticaye bavyumve uko nyine gifaransa ko baracumva nani bavuga igifaransa batumve kabisa guys bimeze neza cyane je ndifuza yuko umuntu ariko arakora kandi agashimigwa kandi agatera imbere iyi award novuga yayihawe n'umufana wiwe amukunda cyane kandi amwifuriza yuko yoba mama Africa kandi urabona ko ari vyiza cyane Fanny kubwa uri proud cyane hari yindi foto rero iri nyuma yacu sinzi ko mwayibonye tugitangura ikiganiro iyo foto je nkeneye kwa yisigurira je narinzi ko aza gushaka isura yiwe sike iyi foto wayerekanye hari inyuma iyi award nkeneye kumenya umuntu yayimuhaye iya wajuritoa wapi iyi niyo naguze oya mayina ndabeshi kutaguze iko akabenzi ndabeshi siyo naguze ni mugenzi wanje ya Mike kwe gatagwa yiri kwa akabenzi no kunzi ko kubakwa cyane acaguha ruvuga yiyo inuvuga ingwe kubera iki yaragusigura impamvu yagwa iyo foto y'ingwe yambari je yambwiye ati ngomba kuba nk'ingwe agomba kubona yuko kara napana gukara nyine kwa mugukara ni karira jewe ubwanje nyine mu bikorwa nyine yuko kandi ntakwiye ko nyine kugira nkwiye kubona kure nkwiye kumera nk'ingwe mu bintu byose nkora nyine mbe forte ukwiye kugira inguvu novuga z'ingwe urira ibiti nk'ingwe unyaruke nk'ingwe ugira ubwenge bw'ingwe nk'ingwe nyumbe nyine ariko ubwenge no hari ukuntu abakobwa cyangwa abadamu bari bonyene cyangwa iyo bari mu kazi umenga nibo bariko baragwana n'abagabo bari mu bintu bahoramo cyane n'abagabo cyangwa iki niki hari ukuntu usanga twisuzugura cyangwa tugira ikiti ariko urakwiye kuba nyene kuba strong ukaba ufise power ukaba uri forte nk'ingwe nga ifoto nyishika ngana yumvira ati none mbona piko ngwe nyuma anacheka guys ariko kuri ruhande urumva yuko ari umuntu w'abantu cyane ndabishima Imana uri umuntu w'abantu Fanny yego unapendwa
Cyubahiro n'Imana. Uzi naje mfise ama surprise menshi cyane ariko hari indi surprise nari namuteguriye Fanny lakini umuntu yifuje nani ngize kubwira ko ari umufana wawe yifuza kugwa kado ariko niturabonana nige wayinzaniye yino museve nazanye bazoyikwihera wagira ngo ati je Fanny ndamwandikira ntanyishura ariko je nzomurondera Fanny ndamukunda Fanny ahubwo uretse uko je niyumvire kukwandika ndakoze ati mbe iyo kado yanjigeze sawa azokwironderera kandi vraiment urumva yuko n'umukenyezi mugenzi wawe kandi urumva azokurondera we aba mama barankunda kandi rero ni wapi wabirimani javre yo my god tika kushuka akutafuti yari message yawe yavuga ati Ben ndashaka gusumubwira gusa ko nyene Fanny ndamukunda natanyishura message agati naje rega sinishura message urako reka na Ben wawe unyishura agati wonda kwishura kubera uri umusubscribe ndakubwira je komanda ariko Fanny ni bari ibintu yabahaye yawe yo mana yaje yo urakoze cyane ukunda cyane Fanny kaje umwana mwiza kitoto kizuri w'Imana je saro n'uwundi yambwiye ati Ben ni wahura na Fanny uramubwira Fanny azagurira inzu twebwe abafana nzabagurira wowe uzogura inzu ugurira abana bawe n'abafana umva vyitwa ko waguze inzu ya Fanny ariko yitwe ko yiwa mana vyumve mana nanje ndashaka inzu shana ndashaka inzu biga ubuzima bwo gupanga buragoye ubuzima bwo gupanga buraruhisha cyane imana nanje ndashaka inzu vraiment mufashe gusenga abafana bacu mufashe gusenga imana iduhe inzu natwe byo tubera ariko urazi ko dutangwe guterera no munsi guterereza no munsi Fanny ko vyokunda niba yaza je ndemeye timire urakoze kainga ndadakwanditse ndakwandika uri umufana wa Fanny wemeye angahe muri 100 million akenewe muri 100 million harabuyemo inzo ngamwisagara sawa zibire ravuye zigiye wemeye nga 5 sawa merci 15000 wewe wemeye angahe muri kwa kuri yakere gani muri commentaire yo bemeye na uzokwiterera ariko ninje nzokwiterera wemeye angahe 2000 bene aje kamem ego naho ubwo mugire mahi yaje muri komite uratanga nyene abandi batanga Sami urukurumva yuko uko biraza deja amaze kuba 115 urumva ko ijya miliyoni 100 riko iragabanu ibaze yazane nibiti bisanzwe ariko urazi ko Fanny abantu kujya kuntu babona novuga kuri ziga channel zanyu kuri ziga mbonesha kure zanyu novuga za YouTube ziga channel zanyu babona ko muri abantu bahatari ariko ugasanga umufana ariko arababara avuga ati kubera ikino ne Fanny wanje yatagiri muduga nkuwa naka hariya mu Rwanda cyangwa atagira nk'umuduga nkuwanaka muri Nigeria byose ni bukebuke byose ni bukebuke burya nibaze ko binatanguye vuba usanga ibintu byino ubusta ibi akakazi kacu kino gashobora kugutunga nk'uko kantunze gashobora kuguha déplacement ni ibintu biriko biza vuba kuko urabizi yuko abantu nyene bashobora kuduhuzi cyangwa bashobora kuduterera ntibabiraba ntibagire akumva nivyo gushima Imana kona ubu basigaye babiraba bakanatwizeza bakadushira muri business zabo nta nkeka nayo maze tuzoyaronka Jeffrey Messi ningeze nimvire ko uwo mwanya noronka imodoka kubera film kabisa ariko ko narayirose nkaronkaho aho mpanze kandi nkashobora kuhariha jewe sha antuka sinenda vititeze muri aka kanya right now turavye nkama award yose yatanzwe mu mwaka mu Burundi izose waragiye uratora kuna utabaye wambara aho utaba wa mbere ariko hararonka basi n'igishimbo basi gikurikira nk'icu wa gatatu ariko urumva ko uri mu bakozi batatu beza baranze nuvuga abakinyi ba film mu mwaka wose nga mu Burundi yes ngaca nifuza kumenya mbega Fanny target yiwe ni ya yindi nyene yo kugera kuri canke ivyumviro byarahindutse no gukorera ngaha gusa mu Burundi we are international ngikunda ko twego aho no cyangwa international kila siku international ufiki mbali au enda ta Rwanda mwaka unaenda ukaja avyo sikiye international ya Fanny beshida weye international hapa mu nyumba yako subiri kandi odishe tani kila kubwira ngo kugira nshiki intege taka oya ha we international sasa umora utumiki sasa sinibona kora benisho kora none uri indege none akazi jendi mora kazi bona uri indege none we subiri subirindi ya awadi nayo hanze byagenze gute ni bara programa none bara programa muri ntoze zikoma award ariko urizira ko bizogenda neza cyane ndavyizeye cyane yo muri Zimbabwe yego Zimbabwe zo twurira indege tuzokurira bisi inshallah ubu nta bisi turira ni indege avyo koma avyo indege nk'indege bakoze basipe njya kabiri gataro indwi ndakubwira yuko n'umuntu w'abantu kandi umuntu rero agwigwa n'abantu cyane ubutunzi bwa mbere n'abantu urumva yuko Fanny wobaho utari kurumvikana abagenzi bawe musangiye akazi ko gukina amafilm mu Burundi ko nogira iki wogira amahoro utari kurumvikana abagenzi bawe ufate musangiye akazi
oya sinogira amahoro nogira amahoro yes ariko urumva yuko wewe kubgawe vuga ati je target yanje shira imbere n'abafana banje n'imana yanje nabo dukorana dusanga akazi yego umuntu wumvise ko Fanny dukena na filime shite kuvuga nk'aba estime shite kuvuga canke nk'aba Belize shite kuvuga nk'aba Dodo shite kuvuga nk'aba Bel wumvise nk'abantu muri kumwe muri circuit imwe ubatahura nk'abande nk'abavandimwe canke nk'abakinyi ba filime bisanzwe ndabatahura nk'abavukanye nk'abavukanye umuntu atahure ijambo ry'ubuvukanye ritahuremwe gute Fanny yuko ari wa muntu wohanuza ikintu cyangwa nawe yohanuza ikintu cyangwa wa muntu utotinya kubwira ko ushonje cyangwa wa muntu nyine wa muntu mwiza nyine mwiza guys bakuze step media kabiri gatanu indwi ni bya bintu batwa tubabwira yuko turi muri rwa rugamba nyene yuko twifuza yuko amafilme yo nga mu Burundi zo ko turonka views 100 birenga Fanny vuba cyane tutoke ku ma 30 vuba masiku video zako zinaganda ku ma 50 na ma 30 jiwaza uranyangusha dore kubimbijana kera mugabenshi nawe ntushima dore kubimbishaka ibimbijana siki wala sokora ibimbijana kwa Fanny imana izo bikora félicitations 30,000 combien subscribers kweli Ruambere kara Burundi ava kamikazi mukurikira kwe sha imana ikira bikora bize neza cyane eko Fanny rero muno misigamana ariko nasigaye ashaka kumbwira agaca bihe bakunze step media kabiri none kumenga Fanny yaragomba tubwira ibintu aciye bihe Fanny kuri kifa nagomba babari amatwa asubira Fanny agomba gurundi muduga icyo mutazi Fanny agomba yimuke muri no nzu arimwe ariko arubaka inzu twe tutaze abakunzi ba step media n'abakunzi ba film ivyo rero nivyo nabategure nka surprise mutari muzi kuri Fanny hamanda gushimira cyane Fanny ndayivuza ariko babari nawe ndagushimiye cyane wari sinabivuze ariko ndayivuga amugomba gishwa ndabwakiriye ariko arubaka inzu ndakira kandi areke ariko ari kanza ntazi inzu imodoka vuba araja kwidedwana muzobona ibintu bishasha ariko fresh sana amen kandi mutibagira kunwa amazi kandi umuntu yarangure ku giciro gito cyane mama mubande mugira amagara meza turabakunda cyane mutibagira yuko muri 1xbet hari bonus idasanzwe mu gihe uciye kuri code promo ya Fanny Lavine kandi ucuja muri DH Telecom rero ukoreshe agapira gacafite ko sheri wawe cyangwa company yawe wambara ibintu bigezweho nyene cyangwa ukoreshe tas cyangwa ukoreshe ikindi kintu cyose wandike ku bintu ushaka n'ifoto yawe barayishirako muri DH Telecom arahandi hano nawe wibagiye andi nawe nibagiye ahandi nawe kandi rero abantu bagoye nabo mu bajane nta handi hantu bavura neza atari muri Polycripa impande ya Isanganiro mugende bazabafata neza bavure neza abana basengera kandi muje kujya no muri Buddhist nahandi hano wibagiye aneshi andi ngira kontra ya eti 456 mama yangu we hama muche mgira subscribe kuri Step Media basi kuna pangi mugakira kirakunda abantu ndani cibagira ko twogera subscribe kuri Fanny Lavine hariho utarayigira buge Babone. Ubutarahigira subscribe urazi ko abantu usanga bagiye gufyonda kabiri ifano usanga yarigeze gufyonda rimwe gacha oya mu fyonde rimwe kuri subscribe cyangwa s'abone rimwe gusa kuri Fanny Lavine haro n'abantu banaryoherwa haro benshi n'abantu baryoherwa bakaraba film bakaryoherwa bakacibagira kugira subscribe subira barabe yuko wayigize je nawe nabyo bagiye kubikubwira ko nari nzi ko wamaze kubigira da cyane gira subscribe ko nuvuga kuri Fanny Lavine official. Yes, no kuri Instagram nuko nyene. Kuri Instagram ni Faxine Fanny Wimana, Facebook naho ni Fanny Lavine. Kandi kini naco ndabinginze muzoba mukoze. Mumfashe partage yiga serie n'umupfakazi ariko iri double. Ntabwo ari twebwe tuvuga kijya gifaransa nindi company yitwa Kiltrade. Ahubwo nyene. Nawe ukora ama filme cyangwa ukora ama documentaire urashobora kuja muri Kiltrade bakagusubirira mu bintu byawe bakabisohora. Niko burya n'ama filme yibura iyo hanze baravyenterpreta ntabwo ari baba babivuga ariko suko natwe tutazira français vuba cyane tuzozikina zikifaransa ico neza cyane munga mugihe ari projet ya doublage uha indi company ikabiga iyo nayo ndari Kiltrade la veuve umupfakazi mana nzako nyene guys wibaza ko kubera Fanny Lavine afisa ama deal menshi afisa ari mu brand ambassador wa ma company menshi cyane agiye akora ibintu bigiye bitandukanye kuri ki abandi tutabona nk'ibi bintu Fanny urimo abandi ahubwo ngira tutakubona muri kandi tutakubona muri Bugicom ni jewe DH Telecom abandi jewe mutamuna cyangwa abandi tutababona
mutababona nabo bikengira harandi bari cyangwa nabo bataragirirwa abatararonka mu mahigwe niba tubandanye dukora cyane tubandanye tudodora cyane bizokunda gese ku bwanje novuga yuko bokora cyane no gusenga ko byose ni mugisha kandi bakanadodora kuko n'Imana naho senga nizoca igusanga ufukamye ngo akira gende dosenga mugende dodora hawezi kufanya interview bila kuacha ndani code ushasikia wenye anasema hapa ndazi bitasikiliza wenye baribisikia basi nitafuti ngo napate ma interview none nabi umbiriza senga Imana ako nago umufukanye ngaho nyine wayikura sengera Imana nizo gusanga sohoka ugende dodore Fanny vraiment je kuri kwimana ndagushimire cyane wakoze step nya 2 Fanny je vraiment naragiye kunatembere ibintu byose nimeze cyane urabona award zose zazibimeza na telefone nje niko ndayirondera sindahiri yes wakoze step nya ndakubwira ko ndabakunda cyane ndakubwira ko mwoja kurikana ibikorwa vyo kuri YouTube yiwe ni Fanny Lavine official no kuri Facebook yiwe cyane cyane kunza gupostinga ku bikorwa vyiwe byinshi cyane ni Fanny Lavine aho nyene mugire follow na like kugira ngo abashe kugira followers benshi cyane kugira ngo Fanny Lavine tubone mu indi step sivyo none yes step by step step by step step by step igano cyaheze